Amahoro y'Imana ku bakunzi ba Black Media mudukurikirana buri munsi umunsi kuyundi guhera ku munsi wa mbere ugaza ku munsi wa gatanu ni mu kiganiro cacu ni Bingo Sports mugukurikirana buri munsi tubaganira bivuga muri sport hirya no hino hani wacu ku mugabane wa Afrika ndetse ku mugabane wa Burayi hose amakuru turayacamo ni jewe gane zadera nziza kwa turi kumwe kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 kandi abashimire cyane abantu mwabanye natwe guhera mu kwezi kwa mbere kugeza aho tugeze muri abantu bagacire muri abantu bacu kuri uyu munsi rero twagarutse tuje kuba tuganira babivugwa muri sport tuza kuba tuganira kuki mbere yuko nakira mugenzanje tugiye kuba tuganira kuri Coupe du Président yagarutse hano mu gihugu cacu aho ku uno munsi hari urukino ndetse no ku munsi weje akaba urukino mbega izo nkino bitewe n'ama equipe yatweretse mu nkino zari zivuyemwo two kwitega iki muri zino nkino ni kimwe ca kabiri gishiri ca nyuma aho umugwa Aigle Noir zo kuba bambikana n'umugwa Vitalo ndetse umugwa Rukinzo wambikana n'umugwi wa Ngozi City nuko rero bigiye kuba biragenda ni nazo nkino tugiye kwa tunaganira ko kuri uyu munsi wa gatanu amahoro Bertrand amahoro cyane Adiera ndakuramutse nongere ndamutse n'abakunzi ba Black Media nabo nizere ko bameze neza cyane ndarakwifuriza n'umunsi mukuru mwiza watwese n'umunsi mukuru mwiza ku barundi bose ko mu Burundi twese turabakozi cyane rero turi ku munsi wa gatanu nkuko wabivuze jewe ahanje meze neza tuje kuba tuganira weekend wayinje ubundi kuwa kane hamaze kugira weekend umuntu aba yatanguye kwifira yatanguye kuyumva reka mwifurize rero ari ntango nziza y'ukwezi kuza kuba ukwezi kwiza uzubandanye utari ntamwe mu byo wateguye muri no mwaka nuko rero mwumvise ko umusore ameze neza tugiye kuba turi babiri ndetse tugiye kuba tunaganira be twakora no ma equipe Coupe du Président kuno munsi hari urukino rugiye kuba runahuza umugwi wa Rukinzo ndetse n'umugwi wa Ngozi City ni match navuga ko aya ma equipe agera kuri abiri tubavye buryo yagiye aritwara kwa buryo parcours yagize twavuga yuko umugwi wa Rukinzo muri quart de finale navuga ko waciye ahantu horoshe par rapport ya Ngozi City est-ce qu'il ne marche kuno munsi ngika abantu boyitegamo nk'abarundi bakurikirana Primus League nk'abarundi bakunzi mu Rwanda Rukinzo cyangwa umugwi wa Ngozi City kubwo bari match umuntu ukutega mwiki ni match igiye ku munsi izoba ku munsi wejo wa gatandatu ndavuga hagati ya equipe ya Rukinzo ndetse na equipe ya Ngozi City kuri stade Intwari ni Rukinzo novuga ko ogerageje kuraba ndavuga muri parcours bobo bagize kuva bagitangura amajonjora kugeza aho bageze kuri no munsi ndavuga muri kimwe ca kabiri gishiri ca nyuma urabona ko ni equipe ya Rukinzo yagiye novuga ihura n'ama equipe atabwa kanganye nkuko twabonye kwa equipe ya Ngozi City ariko na Ngozi City by the way nayo nyine ntabwo yahuye n'ama equipe akanganyira kubona uko harimo ayo ma equipe navuga y'icicaro ca mbere ndetse n'icicaro ca kabiri bagiye barahura ukabona neza ko ni ya equipe yitwaye neza cyane haba kuri equipe ya Ngozi City haba kuri equipe ya Rukinzo ariko akabamwo ka kantu nyine ko kubona ati equipe ya Rukinzo bivanye na classement FC ndetse no muri Primus League canke match baba barahuye na equipe ya Ngozi City urabona neza ko hari mwako kantu ko kwiyumvisha yuko equipe ya Rukinzo ishobora kuba iri hejuru ya equipe ya Ngozi City ariko tugenda tuza kuba kuraba ku bintu novuga biriko biraba ndavuga muri zino nkino nivyo ni Rukinzo yagize parcours novuga ko muri quart de finale yahuye na equipe itarikanganye buri muntu wese yabona ati iyi equipe ya Rukinzo ishobora kurengana vyoroshe gutsinda ruko ibitsindo bigira kuri 11 ndavuga mu rukino rwa mbere ndetse no mu rukino rwo gusubiriza vyumvikana ko yari ya equipe yari yaronse inzira iharuye muri rusange ariko inzira iharuye mu buryo novuga ko nabo babwiciriye canke equipe ya Rocky City ishobora kuba nayo yari ikwegeye mu gutsinda mwe mu equipe akomakomeye ndavuga kugira abashike muri quart de finale kukuramwo equipe ya Vision buri muntu wese yaca atangura gutira attention kuri equipe ya Rocky City ati nyimba bakuyemo equipe nka Vision ubwo equipe yitwa Rocky City yo bimeze rero navuga ko vyahaye motivation kuri equipe ya Rukinzo bigatuma ya equipe ivuga iti natwe tugomba kuja gukira match nyine nk'abariko barakina ndavuga match ikomeye bagashiramwe izo nguvu bakavuga bati kumbe ivyo twari twibaza siko tubisanze twari twibaza ko tugiye guhura n'umugwi ukomeye ahubwo tugiye guhura n'umugwi woroshe ariko ahubwo tugiye guhura n'umugwi ukomeye rero nivyo vyabaye kuri equipe
ya Rukinzo iza kubirengana byoroshe kuri equipe ya Rocky City ariko parcours yari kwa Ngozi City ntabwo yari parcours yoroshe ko gora na equipe ya Muzinga nivyo muri match ale equipe ya Muzinga batsinda ibitsinda bigera kuri 3 kuri stade ntwari mwese muravyibuka ariko kugeza kuri match retour buri muntu wese yari yamaze kuba hamba equipe ya Ngozi City twari twamaze kuba tumena ati equipe ya Rukinzo igiye kubitara mutwe bugira kandi na equipe ya Muzinga ndavuga equipe y'igipolisi igiye gusubira gutara mutwe na equipe y'igisoda ariko siko byaje kuba biba siko byaje kuba bimera kuko equipe ya Ngozi City ntawuzi motivation yabaye indani muri bo muri staff canke muri equipe ya Ngozi City ariko urabona neza ko hari mwako kantu ko kubona yuko twe turi ngaha kandi turiko turakoresha ingufu ziwacu bikaza gutanga ako kazi kadasanzwe kuri equipe ya Ngozi City bituma banagira niyo remontada ibitsindo 4 kuri stade y'Iwabo ari kuri stade Rukundo baza kuba basezerera equipe ya Muzinga rero ugerageje kuraba ni Rukinzo ni Ngozi City yose n'amakipe ya Premier Division n'amakipe yaho ya Katari gake n'amakipe no mwaka baho kandi kabiri muri Primus League byumvikana ko yaba Ngozi City yaba equipe ya Rukinzo ni imwe muri equipe dushobora kubona iyo nashika muri final bivanye n'integuro nyimba twabonye equipe ishobora kugira remontada y'ibitsinda bigera kuri 3 kuri equipe nka Muzinga nyimba twabonye equipe ya Rukinzo nayo izikareka ibintu byo gufyina atigatsinda ibitsindo byinshi equipe nka Rocky City byumvikana ko harimo uko gushaka harimo uko ako kantu kariko karatuma buri umwe wese agomba kuza agushika muri final yavuga kugira ngo aze kubahatana kuri kino gikombe citiriwe umukuru w'igihugu narijya tuzi ko ari gikombe kiguha uburenganzira bwo gusohoka ndavuga guserukira igihugu cyacu muri CAF Confederation Cup rero byumvikana ko Rukinzo Ngozi City muri bose umwe ashobora kurengana ariko kubganje ndabona ko amahirwe ashobora kuba ari kuri equipe ya Rukinzo tubivanye n'iki ni Rukinzo ruvuga ko organisation y'Iwabo se organisation iza par match ni organisation bafise kuva mu ntango ya saison ni organisation bafise bapanga ikintu ku kindi kuva champion gitangura kugira ihere byumvikana ko bo ibintu bapanga si ibintu biba biriko biraza ngo urumva ngo ko tugiye gukirana gukora dukiye kugira n'ijyango reka tugira ibi ngo ko tugiye guhura n'ijyango reka tugira ibi habe na gato ahubwo ni equipe iziri motive ni equipe iziri determiner buri match nuvuga kandi ugerageje kuraba n'umumenyereza ndavuga bita Amibora Bobakal ukaraba abakinyi barimo n'abakinyi ubona ko harimo nabo bakinyi bahora bahamagagwa muri equipe nationale ndavuga ngo witwa Patrick Pararo byumvikana ko kuburi hajya canke kuba ufise abakinyi nkabo kuburi nka equipe kandi iri bien organisée ejo bundi nabonye bashiza hanze imyambaro mishasha bagiye gukora cyane barakoze entraînement byumvikana ko equipe ya Rukinzo harimo ako kantu ko gutegura nyuma bamaze kuba bategura imyambaro yo kumwakuza iyumvire nk'ibyo bintu ni ibintu dukunze kubona ku mugabane wa Burayi ukabona ama equipe nka za Barcelona za Arsenal za Real Madrid bariko bara present ama jeux bazokora ubakana yakinisha mbere n'ama match ya nyuma ukayabona bakayakinisha bariko bazoyakinisha muri season byumvikana ko rero nyimba equipe nka Rukinzo imaze kugira kugwa gwego byumvikana ko nabo bafise iyo nteguro rero ko integuro irerekana akazi kadasanzwe kuri equipe ya ndavuga kuri equipe ya Rukinzo byona baha nizo nguvu zo kuja kurondera ico gikombe ikindi kintu fatira ko adi cyo kuvuga ko amahirwe nshobora ko ya equipe ya Rukinzo par rapport ya equipe ya Ngozi City nuko iyo Rukinzo iramaze gusohoka iyo Rukinzo iramaze kuja gukora kurondera iyo experience bamaze gukura hanze canke ubwo buryo kuko ni nyumba umaze kubuja hanze hari amafaranga yinjira muri equipe rero ubwo buryo bwinjira muri equipe ndetse nako kanyamuneza ko kubona ati equipe ya Rukinzo iserukiye igihugu yumvikana ko yego dukunze kubona ama equipe ya Rukinzo muri za volleyball muri za handball agenda agasohoka ariko nitwari dukunze kubona muri football tubona equipe ya Rukinzo so yumvikana ko rero nyimba barabikoze tukabona batwara ico gikombe citira umukuru w'igihugu sinijya mbere baba bagitwaye by the way canke ngo bashike muri final bakaza kuba banagitwara bagaserukira igihugu byumvikana ko nabako kantu kabagumye mu mutwe barazi uburyohe bwo guserukira igihugu kuri Ngozi City bakoze remontada nibyo nabo nyine baba bafite objectif baba bafite hangiro yo kuvuga ati nyimba twavuye hajya ifoko dushikana hari biranakunda ko ifoko tugerageza tukitwara neza cyane rero muri rusange nuvuga ko ugerageje kuraba Rukinzo ukaraba ndetse na equipe ya Ngozi City urabona ko amahirwe ku bwanje ndaye equipe ya Ngozi ya Rukinzo ariko bitavuze ko equipe ya Ngozi City nari equipe mbi kuko nyimba yatweretse
ko ishobora gukora umutada kuri Muzinga iyo nabikora kuri equipe ya Rukinzo ati equipe ya Rukinzo ishobora kuba ninza atariko na equipe ya Message ya Ngozi City nayo ishobora kuba nayo gishorekana kuko yaje gukorana umutada kuri equipe ya Muzinga iza kuba inaronka itike ukina kimwe cya kabiri gishica nyuma nuko rero nukino ari ku munsi weje ariko kuno munsi Bertrand urukino rukomeye cyane urukino buri muntu wese ariko ariyumvira eske yaza kuba bigenda gute biraza vyiyongere equipe ya Aigle Noir bagira bayitsinde ku nshuro ya kabiri muri ine saison biraza yihagarare ko ku kibuga cabo yaza kuba bigenda gute n'umugwa wa Vitalo uza kuba wakigwa imakamba n'umugwa wa Aigle Noir Aigle Noir ndavuga yuko ivuye gutakaza urukino rwayo rwa mbere isinzwe na Vision muri Primus League ino saison ni Aigle Noir navuga ko yatanya gashavu kenshi n'umugwi wa Vitalo nawo uvuga tuko biri kose nyimba tageza amahirwe yo kuba tworangiza muri bane ba mbere muri Primus League nyimba tutanje gikombe ariko Coupe du Président yo tuyifise kwicizere biro mu bikombe umugwi wa Vitalo wateguye cyane inzira umugwi wa Vitalo waciyemwo nishobora kuyibera impamba yo kutagera kuri yahangiro bihaye ndavuga guhura na Aigle Noir sinoza kuvuga ngo bishobora kubabera intambamye cyane ariko nako karimwo kuko akukura na equipe nkitwa nka Aigle Noir nayo ibifise ihangiro cyangwa ibifise ndavuga ubwo bushake bwo kuvuga ati ngomba gushika kuri kiriya kintu navuga ko ego n'inzira ikomeye kandi n'inzira inagoye by the way ariko kuri equipe nka Vitalo equipe imaze kubigira objective equipe imaze kubibona ati twebwe nyimba twabuze igikombe ca Primus League ati dushaka ihangiro igikombe citiro umukuru w'igihugu ni ibintu nibuka ko ijambo uwitwa bimenye Imana Robert agishika muri equipe ya Vitalo yavuze ati tuje gukora cyane kugira ngo dutahukane igikombe cy'umukuru w'igihugu yaje gufata equipe ya Vitalo imize nabi atari ya equipe umaze kubuyibona yuko bigoye kwitwara igikombe ariko aza kubizeza yuko bashobora gutwara igikombe citiro umukuru w'igihugu adi uvuze ati equipe ya Aigle Noir ivuye gutakaza ariko tibagira ko na equipe ya Vitalo nayo yari yatakaje kwa equipe ya Message ngo zibitsinda bigira kuri 2 kuri kimwe byumvikana ko ya equipe ya Vitalo ndetse na equipe ya Aigle Noir zose mu mutwe zimaze gupanga kuri no match sinzi ko akakanda kurakuba nyimba batakaje kwa equipe ya Vision ugatanga kwa equipe ugatakaza kwa equipe ya Message ngo zikure equipe nka Vitalo equipe ya Message ngo zituzi kibanza irimo tuzi ndetse na Ange bariko barakinana byumvikana ko kwa Vitalo bashobora kuba bakinye match mu mutwe bafise ndavuga iyi match y'umunsi ndavuga kuri equipe yande kuri equipe ya Vitalo bahora na equipe ya Aigle Noir kibagira yuko na match bakinye na Message ngozi uwitwa Saidi ntibazonkiza atabwo yari no kuri match yumvikana ko nyimba umaze kuba wipriva umwe mu bakinyi baba legendaire umwe mu bakinyi uvuga ko ariko arabafasha byinshi cyane kuva sinye muri equipe ya Vitalo byerekana ko uri kura mu ruhurira kugira ngo azobe ahari ndavuga ku rukino rukomeye urukino uri kurarondera ko byinshi cyane rero novuga ko tugaragaje kuraba kuri match zabaye muri weekend ndavuga za Primus League biratwereka neza yuko ni integuro idasanzwe kuri no rukino ndavuga kuri equipe ya Aigle Noir ndetse no kuri equipe yande no kuri equipe ya Vitalo ariko adinda za kuba mvuga ati bimenye Imana Robert nawe araza kuba gerageza kugomba gushitsa cyangwa gushira mu ngiro ivyo yiyemeje muri equipe yiwe ya Vitalo kugira ngo baze kubatwara ico gikombe ariko nakazi kadasanzwe nakazi gasaba inguvu ko gutsinda equipe ya Aigle Noir kuri inkuru za Principal Complex nibyo rafite urukino rwo gusubiriza kuri Stade Intwari ku munsi wa kabiri ariko tugaje dutangura tukiyumvira iyo Vitalo izo nguvu zo gukina na equipe ya Aigle Noir izo nguvu zo gukuramo equipe nka Aigle Noir ubwo barazifise adireka nkwereke equipe ya Aigle Noir yo bimaze kuba biba officiel kwizoserukira igihugu muri CAF Champions League vyumvikana ko bobo barafise itike yo gusohoka ariko tumaze kuba tumenya les ambitions ziba ziri kwa equipe ya Aigle Noir nimba wibuka Harerimana Jamari ku mwaka weze bamuhana nuko yaratumye equipe ya Aigle Noir isezererwa na equipe ya Framuri Centre mu kikombe citiriwe umukuru w'igihugu byumvikana ko bari bafise ako kantu ko kuvuga ati tugomba gutahukana ibikombe byose bikinirwa hano mu iyumvire watahukanye Primus League ariko na Coupe du Président ibyo twabibonye ku mwaka wese bivuze ko nubu nta piti bariko baragira equipe ya Vitalo nta kintu c'ikigongo twaba tuvuga ngo tuzobona kuri equipe ya Aigle Noir bagira equipe ya Vitalo ahubwo harimo ako kantu ko kuvuga ati equipe ya Aigle Noir natwe turagomba gutsinda ino match kugira ngo tuze kwisanga hehe tuze kwisanga
twaje kuba twitwara neza cyane ndavuga ko Coupe President novuga ko ni parcours novuga ko igoye ariko ni parcours umaze kubirenganamwo amahirwe azoba ari menshi yo kugira utahukane kino gikombe ni igikombe kigufasha gusohoka ndavuga muri CAF Confederation Cup na cyane cyane kuri ama equipe agera kuri 3 Vitalo Ngozi City ndetse na equipe ya Rukinzo kuko Ignore yo imaze kuba aho gitwara irafisa izoja byumvikana ko n'ubwitange budasanzwe buza gusabwa buza gukorwa n'abasore ba Vitalo kugira ngo bikure imbere ya equipe ya Ignore n'ubwitange budasanzwe buza gukorwa n'abasore ba equipe ya Ignore kugira ngo batsinde equipe ya Vitalo nibyo baza kuba bari muhira ndavuga kuri equipe ya Ignore ariko ugerageje kurabura urabona yuko inyuma y'imvune zagaragaye kwa equipe ya Ignore ndavuga cyane cyane kuri Bukuru Keita ahetse amezi menshi atari karakina urabona neza ko ni equipe ubwayo itari kiratora umurongo neza ivyo barimwo canke ivyo bashobora kuba abona kora na cyane cyane ubona ko nivyo barako baratsinda ntabwo batsindwa ama match menshi adahari batsindwe match imwe ya Vision ariko urabona ko nizo batsinda urabona ko nizo batsinda ego barako barazitsinda ariko ukabona ko ntago konvenka kwa cyane kuko kiroga Burundi Sport Dynamic uburyo bitwaye kuri stade Ntwari nza ko abantu babibonye ntago konvenka yumvire na base dynamic kuri stade ngaho bari kuri stade bari banganije ariko gazari baza ko batsindwa byumvikana ko ya equipe yitwa Ignore harimo ubwo bukomezi bwatanguye kugabanuka muri bo indani ro ugiye gukina na equipe imaze kubigira envie imaze kubigira uko gushaka ivuga iti ngomba gukina kutwe kino gikombe ndagitahane nane nshobore guserukira igihugu bugira kandi nyuma y'imyaka myinshi nasohoka byumvikana ko bo baje bafise iyo full motivation itandukanye nego na motivation barabitse kwa equipe ya Ignore ariko iratandukanye kuko ego motivation iri kwa Ignore irahari ariko harimo abo bakinyi ngendegwako badahari kwa equipe ya Ignore mugiye kwa Vitalo novuga ko abasore biwabo barameze neza cyane abandi bavunitse ariko baragaruka nk'abakese Jordan ari n'abandi bariko baramira neza cyane ubona ko equipe iri ready gukora byiza cyane ndavuga imbere ya equipe yande imbere ya equipe ya Ignore ariko amahirwe n'ubundi home advantage je namanda kivuga kuri equipe na akantu bigoye cyane kubatsinda kuri nkuru za Peace Park Complex ico kintu bamaze kuba bagishira ahantu utibagira ko ni match yiwe ya mbere bimenya Imana Robert yatsindwa na equipe ya Ignore kuri nkuru za Peace Park Complex match yiwe ya mbere nibuka ko yari yambaye ikota berewe ariko nticabuje ko equipe ya Ignore mutsi yumvikana ko rero asuye ku kibuga yatsindiwe ko match yiwe ya mbere agishika muri equipe ya Vitalo asuye ku kibuga nuvuga yuko agomba gukorera kamateka kugira ngo yizeza abakunzi ba Vitalo ko bigikunda yuko bashobora gusohoka canke bashobora gushika muri finale rero muri rusange nuvuga yuko ni equipe ya Ignore Fighters ni equipe ya Vitalo ariko tugerageje kuraba cyane urabona ko equipe ya Ignore home advantage ishobora kubafasha ariko ntibize kuba byinshi kugerageje kuraba gushaka kuri kwa Vitalo ndetse no gushaka kuri kwa Ignore turashobora kubona yuko equipe ya Ignore ishobora kubifite ibice byiyongera ko kuri paraporo ya equipe ya Vitalo nivyo nuko rero iyo yari Coupe President ni kuno munsi ugorukeza ko ari Makamba ndetse ku rundi ruhande ku munsi weje kuri stade Intwari umugwi wa Rukinzo ucakirane n'umugwi wa Ngozi City ahasigaye ni ku munsi wa kabiri ndetse ni ku munsi wa kabiri n'inkino zizobanza gusubiriza tugatwa mbega inkino zibanza zadusigiye kugira ngo tunaronke ivyo tuvuga ifatiro rifadika kuri no migwi tubone mbega ninde ubereye kugera muri finali hagati y'ama equipe agera kurane abiri ya nyuma azoyitwaye neza kugira ngo aje kubahatanira n'igikombe nuko rero parcours equipe ya Rukinzo na Ngozi City barimo navuga ko ari parcours nziza cyane bo bashobora gupariya ahantu habiri cyane ushobora gupariya gutwara ico gikombe ubwawe nyene wikora cyangwa muri finali canke oya gugitwara wo washitse soit Rukinzo na Ngozi City umwe arashika muri finali rero ngo washitse muri finale udufise possibility zigira kuri zibiri kugitwara canke udufise possibility zibiri zo gusohoka soit ndakigwanira ndagitwara nsohoke ndacikoreye ariko canke ngene nsohoke ariko nanatsinzwe ariko muri ico gihe nabo bizoba bisabwa yuko equipe ya Ignore izoba yakoreye akazi equipe ya Rukinzo canke ya Ngozi kuko Ignore gushika muri finale byumvikana ko hagati ya Rukinzo na Ngozi City umwe muri bazoca sohoka nuko rero muravyumvise ko byifashe n'inkino zigashe cyane yaza yuko abakunze umupira w'amaguru mu gisagara ca Bujumbura ku munsi waje musudikane y'Inyonka ndetse no ku munsi wa kabiri muze muri benshi kugira ngo murabe
ayo makipe agera kuri abiri ninde wo kugera muri finale mwana makipe agera kuri ane nuko rero mwakoze kubana natwe hangu ushimiye cyane Bertrand nje ndagushimiye cyane Adi nshimira cyane abo twabanye kuri Black Media mana ndayifurize kandi umunsi mukuru mwiza w'abakozi ngoma ndayivuga mu Burundi vraiment twese turabakozi cyane mu Burundi twese turabakozi niyo mpamvu rero ngoma ndayifurize umunsi mukuru mwiza cyane na cyane na wewe nanakwifurize ndetse na weekend nziza nibaza ni ku munsi wa mbere atagihindutse ndabwira ati mugire umunsi wa gatanu mwiza cyane nuko rero ka nari ndabashimire cyane ndanabifuza ko babwiye umunsi mukuru mwiza twese turabakozi hano ndetse mu bandanye munanezerwa muri enjoying weekend igiye kuba prolonge kabisa mugire munaryoherwe twe naho ku munsi wa mbere ciao ciao